jambo Imana ishyize ko tuganira mu bwiza bwa Matayo ibice 25. Ubutumwa bwiza bwa Matayo Tubwiza bwa Matayo ibice 25 umurongo wa mbere gushaka umurongo wa 13. Ego Ico gihe ubwami bwo mwijuru buzosa n'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. Batanu muri bo bari bijuju, bandi batanu bari abanyabwenge. Kuko vya bijuju mu kujana amatara yazo bitajananye n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajanye amavuta mu macupa yabo hamwe n'amatara yabo. Umukwe agitebaganye bose barahunyiza barasinzira. Mu gicugu humvikana urwamo ngo nguyu umukwe nimusohoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo. Vya bijuju bibwira abanyabwenge biti nimuduhese ku mavuta yanyu kuko amatara yacu ariko arazima. Ariko abanyabwenge barabishura bati kumbure ntiyodukwira twese, ivyiza nimuje kubadandaza mwigurire. Bakigiye kugura umukwe arashika, abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti mupfasoni mupfasoni nutwugururire. Nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi. Amen. Ahantu duheruka kuhiga, umuvyeyi yaheruka kuhigisha. Ndumva yuko hariho message ikomeye cyane Imana itanze kandi vraiment yinkora mutima. Namaze imisi yose ndiko ndayigako ndiko nari kuyigisha kwa Mungu heze turonka umukozi w'Imana w'umushitsi bisaba yuko yigisha, ariko ni message yagumye muri jewe kandi numvise ko mpwemu yera yayaguye kurundi rugezo. Sinshobora kubesha igihe wigisha ijya teme ivuga ngo ico gihe, numvise ko ari teme ivuga ico gihe nk'umuvuga butumwa nk'usanzwe wigisha ijambo, mugabo igihe nariko ndasoma jewe narasobanukiwe kandi kuri iryo jambo ico gihe nico gizuma teme idahinduka ari ya indi nyene. Ikivugo nshaka tuvugana ko kivuga ngo ico gihe virgule uburungu butatu niyo teme. Ico gihe hama virgule ama point atatu. Mwansanze ico gihe inyuma ya virgule hari ibindi bintu bibandanya muri ico gihe. Haleluya. Mu nkundi rero ntangure message ntangura mvuga uko. Twebwe abana b'abantu turafise ingene sinavuga ngo ni Imana niko yaturemye. Oya, Imana siko yaturemye, ni twebwe tu developa iyo attitude muri twebwe. Nagomba ndabwira ikintu kimwe, ikintu cyose Imana ivuga, ikintu cyose Imana yabujije, ikintu cyose Imana idashaka, ikintu cyose Imana ibwira umuntu ko akwiye kugikora uko yamubariye, icyo kintu kiri sacré. Muranyumva? Ikintu cyose yaba kuza kuza gusenga no munsi kuwa Mungu, twebwe muri twebwe abantu turadevelopa ibindi bintu n'ingire two kwifata. Mugabo Imana yoyo yashinze ko uyu munsi nayo nyene itarema ikintu na kimwe, kwiruhuka
kuko ari umunsi wo kuyihimbaza. Ngo twebwe turabantu, sivyo? Umuntu arazamo akavuga ngo akazi kantwaye. Muranyumva? Abana niyo batumye ntaza. Muriko muranyumva? Hari ikintu kanaka cyatumye ntashobora kuza gusenga. Kubera iki? Twe twibwira ngo kujya twebwe twiyumvira ujya munsi. Ko ariko n'Imana wiyumvira. Biratandukanye. Biratandukanye. Urazi impamvu mperenga kuko n'ijambo yahereje ku ijambo rivuga ngo nimumvireho kuko sindabazi. Mumva icyo kintu. Iyi message idakeneye ko muyumva neza kuko ijambo ry'Imana rikeneye ko umuntu aritahura. Ahantu hasomye, urabona ahantu hasomye, wo kwibwira ngo uyu mwami yagiye gutoranyiza inkumi 10, wo kwibwira ngo yatoye 5 bibijuju yongera kandi atora 5 b'ubwenge. Oya. Yatoye abantu we azi ko bafise ubwenge bose. Shaka munyumvirize neza. Kuko ijambo ry'Imana abantu birabagora kuri taho. Ijambo ry'Imana rirashobora gutangurira kuri conclusion. Hanyuma rigahereza kuri introduction. Aha rero urabona aha hatangurira kuri conclusion. Hatangurira aho bakrashije baravuga ati kumbe muri ba bantu 10 harimo 5 b'ibigugu, harimo na 5 b'ubwenge. Nivyo bahereyeko. Mugabo musazo mu ntango yabatoranije bose ari 10, azi yuko bose bari capable kumwitega. Munyumvirize. Nta kijuju na kimwe yabona mu muribo. Kandi ngo ndakubwire subujuju bw'ubwenge bwo kubura kuba ufise ubwenge budakwiye. Oya. Sibwo bujuju bariko baravuga ngaha. Oya. Ndifuza ko mpemu yarashoboze ngende bukebuke. Niba bariko baravuga ubujuju babandi bavuga ngo abakeha bwenge. Sivyo bariko baravuga. Ntabwo ari ijya foli. Sijya. Oya, ni foli mpejeje kuvuga yo kwibwira iki Imana ivuga ukibwira ngo choko guku. Iyo niyo foli bariko baravuga. Allo? Aha rero iteme tuvuga ngo icyo gihe. Nigihe urare iyo teme ngo icyo gihe nigihe rero umuntu yari yiteze swat yuko yishugwa, yuko abona icyo yari yiteze cyangwa yuko atakibona. Nico icyo gihe. Nkuko wicaye ngaha ufise ikintu wowe uri kurasengera, ufise ikintu wowe uri kuritega, icyo gihe nico gihe ukitezemo. Rero icyo gihe witezemo icyo kintu nicyo turiko turavuga uno munsi. Icyo gihe ni cyahe? Ni gihe bamusanganira. Kuko umwe wese ari ngaha arafise umunsi wiwe personnellement wo guhura n'umwami wiwe. Apana gupfa. Oya. Siniko ndavuga gupfa. Siniko ndavuga kuja mu muriro. Ndiko ndavuga umwe wese arafise umunsi wo guhura n'umwami wiwe bivanye n'inyifato yiwe. Kuko urashobora kuba ufise inyifato itari yo kukwica mugabo ari yo kukwigisha. Kandi iyo Imana ivuze nkeneye kukwigisha, attention, Imana ishobora kukwigisha ugwaye. Imana ishobora kukwigisha yagusubije hasi. Imana ishobora kukwigisha yakumaza amanyama. Imana ishobora kukwigisha yaguhinduye undi umuntu. Imana ishobora kukwigisha yaguteye agakengegwe. Imana ishobora kukwigisha umuntu wese akubonye akubona nkuko atigeze kukumenya. Kubera iki? Icyitwa icyo gihe wari kuba witeze umunsi mwohura n'umwami wawe hari yindi nyifato wari ofisi. Ehera biki kintu. Muri izi nkumi 10 harimo bagwiza tunga. Muri izi nkumi 10 harimo bapasteri. Muri izi nkumi 10 hari abantu bakenye ubwa nyuma. Muri izi nkumi 10 hari umuntu ibintu vyose cyakenera ciha. Muri izi nkumi 10 hari ubwoko bwose bw'umuntu ingena ameze.
muri aba 10 aba nyene 10 aba, kuko nukuri mubikure mu mugani, nta mugabo w'abakobwa 10 bariko baravuga. Oya, nta mugabo, uyu muntu ntiyari umugabo wabo. Oya, aha mu Kirundi bavuga ngo umufasoni, muri Bibiliya y'Igifaransa bavuga Seigneur. Sinzi ngene bavuze ngo umufasoni, sinzi aho babikuye. Ntabwo ari umufasoni, c'était le roi. Mu Cyongereza Lord, umwami Yesu niwe yabwiye ngo sindabazi. Igitangaje niwe yari yabatoranije kuri 10. Mugabo aho vyafiriye kugira ngo abwiye ko atabazi, yanse kubamenya bivanye n'inyifato. Bana kubera yabahamagaye, oya, kubera inyifato. Raba ikintu gitangaje, bose ko ari 10, bose ko ari 10 bari bazi yuko hariyo rendezvous bafise kute bategerezwa, hari umuntu barindiri bategerezwa guhura nawe. Umva ndakubwira, hari ibintu bitangaje. Hariyo umuntu wobwira ngo nagomba ndakubwira ngo isaha 12 z'uno munsi tuze guhurira ngaha, hari amafaranga miliyoni 2 nza kuguha. Nagomba ndakubwira umwana w'umuntu, nagomba ndakubwira ko yumvise ko ari ikintu kifatanye n'umubiri wiwe kihava kimusatisfiza ubonyene. Saa 11:30 saa 11 aba yamaze kwicara kubiye ngo namaze gushika ndakurindiriye utaranaza no kuza. Ariko mubwiye yuko muza gusenga saa 3, muza gutangura kirite saa 3, arashaka kubira ngo kuko ari saa 3 ntaco naho nogenda baririmbye baje kuririmba, ntaco kazima ijambo ritaravugwa. Ni ingorane yabaye ngaha. Ni ikibazo cyabaye, muri iki kibazo cyabaye ngaha ni ikibazo kimwe. Ivyo Imana ikubwira wowe ukibwira yuko ufise ingene wo bikora mu gihe cyawe. Ehera bari bazi ko bose bakeneye amavuta, bari babizi, baranka kuyagura. Bagenzi babo bari kumwe bose bari ku rugendo rwo bagiye kutegerama, barabona ko bakatiye ahantu kuja kugura amavuta. Bobo baribwira ngo turaza kuyagura, hariho umwanya wo kuyagura, ndaza kubikora. Naho Imana yabimbari uko, naho Imana ibimbuza, reka ntaco nzoba ndabireka. Ico gihe, urabona ico twita ico gihe sinzi ngene kizogusanga. Kirashobora ko ari uno munsi, kirashobora ko ari ku mugoroba. Ijambo ico gihe nta numwe atahura umwanya wari wese. Mugo igikomeye nuko pour le moment umuntu aba yiteguye. Barabona ko bagiye kugura amavuta, barabarahaba, baribwira yuko baza kuyagura mu mwanya bashaka nabo. Baragenda, barajana, barinjira, bararindira, babizi neza yuko bobo naho pasiteri avuga ego rije jambo yatubwiye ni ry'Imana, mugabo abararindira ntaco. Ivy'Imana bibe birarindira ntaco. Nagomba ndakubwira hariho ico gihe ku buzima bwawe. Ikintu cyose Imana ikubwira, ikintu cyose Imana uko igishaka ku buzima bwawe, ndakwinginze gikore nk'uko Imana ikishaka. Kandi sinzi impamvu iri jambo Imana ari guhaye muri kino gihe. Hari ibintu Imana igira ikosore. Maze imisi ndiko ndumva neza ko hari abantu Imana igira ikosore, hari abantu Imana igira yigisha, hari abantu Imana kuko urukundi bakunda ishaka ibacishe mu nzira zose zishoboka kugira ngo bigarurire. Ndabe ikintu gitangaje, mu gicugu hagati mu ijoro baravyutse kandi baragenda, kandi basanga babandi badandaza amavuta niho bari, baranayagura mu gicugu, barayazana. Mugabo basanga umwanya bibwiye yuko bofa kuzana amavuta umwanya atari wo.
kuko hariho igihe cyo guhura n'umwami uko umeze, atari igihe cyo gukora vya bindi yakubwiye. Ubu no muri urabona pour le moment hari ibintu Imana iri kirakubwira, mugabo ivyo kirakubwira ishaka kubitunganya pour le moment, kuko hariho umunsi bitazokunda kubitunganya. Nagomba ndabwira ikintu kimwe. Hari ikintu cantangaje ahantu, kandi nkwiye kukubwira ko message ikomeye. Mu vya mbere bari bazi message yabo ya mbere, aba batanu b'ibijuju bari bazi neza, bari bazi ngo amatara yacu niyagomba kuzima, aba bagenzi bacu turaza kubasaba. Iyo ni information bari bamaze kugrava, nkuko umuntu yibwira ngo kanaka ko asenga, ko umugabo wanje asenga, ko umugore wanje asenga, ntacyo amasengesho yiwe azomfasha. Ndababwire umwe wese arafise igihe cyo guhura n'umwami. Bari bazi ngo nitwinjira baguze menshi, uko bimeze kose baratugabanyirizako. Mu bisanzwe aya Papa Emmanuel ntiyari amavuta, nta n'ivyo amatara vyari bihari. Iyi yari question y'ubuzima, c'était la vie. Ubuzima jewe mbayemwo sishobora kubukugabanyirizako, utegereza kubaho ubwiwawe. Ubuzima mbayemwo ntabwo ushobora kubugabanyiriza ko madami wanje, kuko imbere y'umwami azoseruka n'amavuta yiwe. Sheri, dukundane ngaha kwisi mugabo. Oya, vraiment urukundo ngo ngaha kwisi kose nzoruguha, mugabo urukundo rwawe n'umwami wawe ntago mfise. Ayo mavuta ntayo ngira, ntibinakunda yuko ushobora kuyakugabanyirizako. Mbaho ubuzima bwanje, uzobaho ubuzima bwanje, umwami nzomwishura. Ubuzima bwanje ni nk'ideni kuri we, ubuzima bwawe ni deni kuri we, uzomwishura. Wanka wemera uzomwishura. Rero nimba uri gucreate amavide mu buzima bwawe n'akazi kawe, nta numwe azogabanyiriza uwundi, nta numwe azoha ku wundi. Murabona ko twaje gusenga ngaha twese, murabona ko turi ngaha twese, nta numwe ashobora kugabanyiriza ku wundi. Ivyo umuntu wese yakiriye kuva batangura guhimbaza ni umugabane wiwe, nta watoreye ku wundi, nta ushobora guha ku wundi. Ndabasubiriyemo, ikintu cyose Imana ivuga, yabi kubwira ngo sinkene kujya mugenzi mugwa mukwegana, kiri sacré. Reka kugisuzugura Imana ntaki, kuko Imana ni nini gose, nta kintu gito ivuga. Imana irahambaye cyane, nta kintu kimwe cyifa gusivuga. Irizi kubwira ngo haguruka uje gusenga. Guhaguruka kujya gusenga ni ikintu kinini gose imbere yayo. Ni gito, worashobora kuba wibwira ko ari gito, mugabo Imana ikintu cyose kivuga gifatanye n'ubunini bwayo. Kandi Imana iratinya kuvuga ikintu, kuko ikintu cyose ivuga kiri eternel. Ikintu cyose Imana ivuga kica cyamaho. Nico gituma idafa kuvuga, kuko yivuze ibivuze. Ikubwiye ngo ubaka ubuzima bwawe, ubikunda ubaka ubuzima bwawe, kuko ivyo yakubariye ntabwo ari bito. Ikubwiye ngo reka iyi ngeso, fata umwanya isonzeshe, ni wicumbira uko ugomba icyo, kuko ibikubwiye, kuko ejo birashobora kuba ibindi bintu. Muriko muranyumva? Ikintu Imana ivuga ntabwo ari gito, kandi hari umuntu asuzugura ikintu Imana ivuga bivanye n'umuntu yakivuze. Oya, ivyo ni vya bindi niko ndakubwira ngo bituviramwo ubugugu bariko baravuga ngaha. Nababwiye ngo ubu bujuju bavuze ngaha n'ubujuju bwo kudakora ibintu nkuko Imana ibigomba, kutabikorera mu mwanya Imana yabikubwiye kubikoreramo.
Imana yabahaye rendezvous, bose barabizi neza yuko nta yindi gahunda bafise atari yo kuyitega. Mugabo baca bazana izindi rakursi. Nkuko Imana ibwira umuntu kamubwira ati kuri iki kintu ku, agaca yibwira we ngo coko guku. Hari umugani w'umuprofete muri Bibiliya. Imana yamubwiye ngo haguruka ugenda ubwira umwami ibi nibi ni muri bice vy'ingoma canka abami sindahibuka neza. Murabe ingene Imana ikomeye iramutumira muha message hamwe iramubwira ngo yabimubwiye ata undi muntu ahari. Iramubwira ngo sinkeneye kufungura, sinkeneye kunywa, kandi inzira waciyemo mu kugenda aleyi wawe ntibere tu. Ibimubwira ibizi neza yuko yabwiye umuntu w'ubwenge nkuko yabwiye aba bari ngaha. Uwo mugabo arahaguruka aragenda ashika ku Imana yamutumyemo. Uw'Imana yamutumyeko ashitse, ndabaza ikintu kimwe, kubera ko ibintu Imana yakubariye yabikubwiye wewe nyene ushaka kubigira abantu bose. Imana iramubwira ngo genda iyi nzira uciyemo ntuyigarukane, ugiye kubwira niyakuzimana ntuge, niyaguha icyo kunywa ntunywe, ucukata ubandanye. Mugabo message yanje ndagutumye mu bisanzwe mu vyo yaramutumye kubwira uwo mwami ivyo kujya n'ivyo kunywa n'ivyo gusu nta vyerekene sivyo yari yamutumye ngo mubarire, yari yamuhaye indi message yo kumubwira we ashiseyo. Ataramubwira ngo Imana yantumye kukubwira ngo nuku kandi ngo yambwiye ngo ndakubwire, kandi yambujije. Ninde yakubwiye ivyo kubwira ngo ivyo hari ivyo bakubwiye. Iyi passage ndayizanye kuko Imana uko ikubwiye ikintu gikuru ko nyine yakikubariye, kuko utagikoze uko uri kijuju muri bijuju. Kandi hageze ko uhura n'umwami uzoronka impera. Kandi yambwiye ngo ntimunzimane kuko namaze kubona ko nashize muri ko murafungura, ntimunzimane nta nicyo kunywa nza kunywa, kandi nguzira nafashe ngusiza gusubira. Ivyo ninde yabikubwiye? Ivyo ninde yakubikubwiye? Hari abantu ngaha babayeho ubuzima butameze neza kubera hari ivyo bavuga bitari bikeneye ko babivuga. Hari n'ivyo babwira abantu abo bantu badafise na capacity yo kubijera. Mu mwanya weviriza mu mwanya yareka arabwira uwo mwami ivyo, kumbe hari abasuku abasore babiri buwundi mu profete kandi wundi w'Imana ahari. Kandi Imana gitangaza irafise mu profete ituma irafise n'uwundi wo guhana wa wundi atumva. Hari abandi bahungu bari ngaho baca bagenda babwira se wa, kuko na se wabo nawe nyine yari profete w'umutama. Hariho abakozi b'Imana bafise ubwenge nk'ubu bwo kudakora ivyo Imana yavuze. Hariho n'abandi uko Imana yababwiye. Ndababwira ikintu kimwe, nimba hari ikintu tuzogifa message Imana imbwiye nzoyitanga muri kire ikwiye. Nimba ari kinine uzoyinywa, kuko nasanze bugi imitirura ari ivura ingwara zikomeye. Ntavyo kuvuga ngo nzogucishiriza ngo kera urazi kera urwaye inzoka, kera ari ibinini vy'inzoka vyari bisosa, nivyo binini abana bose bakunda. Oya, twarakuze twaramaze kumenya neza yuko imiti yose irura ni ivura ingwara zikomeye. Rero vraiment muri message y'Imana ni kire. Nimba ari 21 uzobinywa ari 21 gushika bihere. Ntavyo kugabanya uko Imana igomba ikintu niko umuntu akwiye kukivuga. Hama nimba unkunde nimba utankunda nta kundi Imana irankunda. Mugabo ninakubwira ukuri ejo uzonkunda. Hama uwundi niyakubesha ejo uzomwanka, naho dutandukaniye. Ukubwira ukuri no munsi ejo urashobora kumwanka, uyu munsi urashobora kumwanka. Mugabo ndashaka barakweforme yuko ejo uri obliger kunkunda ko nakubwiye ukuri. Ukuri c'est la vie. Twemera ukuri. Baba tipe babiri barahaguruka bagenda kubwira se wabo. Hari ngo twabonye umuntu yavuze ivyo Imana yamubwiye, avuga n'ivyo itamubwiye.
uyu nawe acarahaguruka acaramusanga wa wundi aramugenda akiri mu nzira karagenda aramubwira ngo hagarara ndakubwira iki Imana yambwiye. raba handi hantu nagomba nabwire bana b'Imana Imana ukwishaka ikintu tuvyubahiriza uko nyene tureke gukwegera n'ikindi kintu. Ivyo Imana igomba tubikore, dusenge, dufukame, twisonzeshe mugabo bidukundire yuko tubikora nkuko Imana igomba. Uyu yaraza aramubwira ngo Imana yambwiye ngo ivyo bintu iza kubwira uyu muntu itigeze ikubwira we kandi yagutumye wewe kubera ko ushaka kubitira kwa taso. Aciye ngano yaciye ashyira amatandiko ku ndogo bariruka aramusanga mu nzira, amusanga ariko aragenda cyaramuhagarika. Urazi impamvu uyu yaje, urazi impamvu uyu profeti wa kabiri yaje kubera wa wundi ya mbere hari ivyo yavuze Imana yamubujije arabivuga kandi bitari biki ko abivuga. Nico gituma haje uyu rero aje kugira ngo akureho ubucafu. Na ahantu hahereje yavuga ngo nimumvireho sindabazi. Uraba uyu muntu Imana niyo yamutumye mugabo mu mwanya muto yigira imuhanagure. Nagomba ndakubwira ikintu kimwe, nta rukundo ukunda Imana rusumba gukora ibiyihimbara. Nurondera urundi rukundo ntago. Urukundo rw'Imana ubikunda nukuyihimbara mu ngeso zawe. Ubwo nigo rukundo. Namandiko ndabwira abantu bavuga ngo jewe ngo ivy'Imana yankoreye ngo nukuri je ndabiravye ngo simbona ikintu Imana cyo yihimbara. Nagomba ndakubwire kirahari, kitubaze kirahari. Ngo Imana yarankora ibikomeye, ngo Imana yarankoreye binini, ngo nukuri ngo ndaraba nkabura ikintu ndabibwira. Nagomba ndakubwire kirahari. Icyo woyiha gikwiriye nuko ubuzima bwawe buba ari ubuzima buyihimbara. Kirakwiye. Ntuvuge ngo ntagihari, kirahari. Vi ubayemo abari vi ihimbara Imana. Birakwiye ivyo nta bindi. Naye handi ushaka kurondera ivyo woriha vy'ukuri ntavyo. Imana twiriha ubuzima bwacu, ingeso zacu ko tubayeho. Nivyo bintu vyonyene ikonsoma ikumva kwinezerewe. Haleluya. Haleluya. Ujya mutamara haguruka ariruka aramushikira. Aramubwira ngo hagarara. Ngo Imana ngo kuri kwimbariye. Ngo yambwiye ngo agira afate ya nzira yarimo agaruke. Yambwiye ngo ugaruke uze tujane ufungure unywe kuko urarushe. Raba aho vyafiri kubera yumvise ngo Imana niyo yamubariye. Cyangwa ngo nivyo bacha barahaguruka. Murabe nyine Imana yitonda kandi Imana yubaha igihe. Iramureka muri iyo procedure y'urwo rugendo rwose ntiyamwica. Baragenda barashika no kuri wa mutama barafungura. Yamaze kuzuza amafuti yose ahagurutse cyaramuprofetiza ko rero cyaramubwira ati kuko uku ni kuhora havuze kuko tumvisha Imana yakubariye haraje intambwe ugisohoka intambwe se zigutabagura zikujye. Nagomba ndababwire ngo nuko vyaciye bibuko nyene. None ndabaza ikintu kimwe. Wowe urashobora kwibwira ngo none ngo Imana ngo irashobora none kumpora kubera ngo nariye utuntu duke ngo kubera kandi ko nanyoye ngo kandi ngo kubera ngo nagarutse mu nzira nakimwe ngo none ngo ugarutse mu nzira waciyemwo ngo hari kirimo none. Imana nimba ariko yakubariye mon frère Marcel, Imana nimba ariko yakubariye ntuki muri iyo nzira. Naje kubabwira ngo mukora ibintu uko Imana igomba ko mubikura. Abacumi ntiwibaza ko ari ikindi kintu cyaba nta kindi umviriza barabazanye mu cyumba bari bakwiriye kuma baricara bararindira ingora era badakwereke umunsi bahaguruka bagenzi babo baragura amavuta bo ntibayagura nta gihano cyabashikako.
baragenda mu rugendo amatara akibandanya yaka atamazutu bafise baguze nta kibazo nta gihano cyabashizeko baricara mu nzu bararirimba umugenda gitebaganye barasinzira nta gihano kiraza mugabo umunsi wo guhura n'umwami nihe gihano cyaserutse mu yandi majambo ingorane yabo ikibi cyabo ikibazo cyabo cyabaye umunsi witwa ko ari umunsi wo kwishurwa uje munsi wo kwitwa ko ari wo kwishurwa ubabera mu wundi munsi. Allo nagomba ndakubwira Imana iduhamagarira kuyumvira guhera ku buzima bwacu n'ingene tubayeho uko twitwara ivyayo uko bigomba sinzi agaciro ivy'Imana ubiha mugabo nagomba ndakubwire Imana ivyayo irabiha agaciro ku buryo idashobora kugukundira yuko uyononera ibintu. Imana ishobora kugukundira yuko ucafuza ivyayo. Oya mu rugendo rw'akiza twarabana n'abantu tukagendana n'abantu tukabaho ubuzima twese tuzi ko dusenga twese turi ku musozi umwe mugabo hahera amezi harigiye mugahura na wa muntu uwo mwari ko murabona cyagiye atari kwasa muri icyo gihe mwe mugaca mwibaza ngo kanaka yaguye oya uwo ni umunsi wo kwerekanwa yuko hari ikibazo cyabaye mugabo mu bisanzwe igihe cyo kugura amavuta igihe cyo kugenda kwitega umwami icyo gihe cyose nta kintu na kimwe bubahiriza. Umunsi wo gusanganira umwami niwo munsi umuntu amaramara. Iyo ubonye umuntu mwari mumuzuku ejo mukamusanga amezuku mucyo mumenye ko yasanganiye umwami. Ubonye umuntu swati uyu munsi yari hasi ejo Imana iramuhinduye mubonye ubuzima bwiwe mumenye ko yasanganiye umwami. Mubonye wari indani ejo naho asigaye yaravundagaye asigaye asa nabi mumenye ko nawe nyene yasanganiye umwami. Kubera iki icyo gihe umwe wese hano arafise igihe ciwiwe arafise igihe ciwe cyo kugaragazwa attitude ingeso nyifato agira. Umva nta kintu na kimwe hano umva ndakubwire muri ibi bintu byose mubona ngaha ku isi uhereye ku bantu uhereye ku bikoko ku biti ikintu cyose muzi ko gifise ubuzima nagomba ndakumenyeshe nta kintu na kimwe ukunda gusumba umuremyi wacu. Nico gituma ubona niyo narakivomereye naracongeye umwaka kugira ngo gisubire kandi kivomego kise neza mugabo uyu musukoni waranse kuzana ivyamo ntako nazanye intabire ntako naza sinzi yangre uyu musukoni ushaka mugabo narakoze muri uko amakuru y'umusukoni bagira bace mugabo uhujejwe aravuga ngo ndasavye tuwongere uyu mwaka turabe yuko nabasi wo kwama subire kandi ndawututurire na mahitamo y'umuntu ku giti ciwiwe. Umwe arashobora guhita mwuku uwundi agahita mwuku mugabo nagomba ndakubwire ngo muri mwese babiri yaba wa wundi yahisemo nabi ya wundi yahisemo neza bose baba bazi icyo bari bakwiye guhitamo. Kubera iki nta umviriza nta nahantu hamwe handitswe ngo basi ngo mutubwire nicyo gituma ijambo ry'Imana riruzuye. Kubera nta namwe handitswe bavuga ngo tugomba basi mutubwire ngo nihe mwaguriye aya mavuta ntibababajije kuko bari bazi aho bayaguriye. Ntibababajije ngo mwayaguriye hehe ngo natuzugure raba ikindi kimwe bamwe bayaguze ku murango bo bagiye kuyagura mu ijoro kandi baraza hagurirwa kandi barabizi neza yuko bahava basanga babandi amavuta hari. Hari amavuta ushobora kuzana akinjira mu itara ukayashiramo
itara ryarazimye kuko bahagurutse amatara ariko arazima, wowe ukibwira ngo ayo mavuta nzanye ngo nina yashira mu itara ngo ndaza gucana ngo hama nsanganira umuke. Oya, urashobora kugenda kuyagura ukayazana ukayashira mu itara, ariko umwami akakwankira kuri cana, kuko igihe ushaka kuricaniramo si cyo gihe yakubwiye. Mwibaze iki kintu, nta yindi gahunda bafise atari yo gusanganira uwo muntu. Mugabo murabe uku kuyayata kose, mwe mwibaza ko Yesu yabiciye kubera iki? Nta bandi bantu yareka arabwira twebwe, ico ndababarira mugikore nkuko nakibabariye mugikore. N'ubu murabibona, n'ubu turamurindiriye. Ntiyatubwiye ngo azoza uyu munsi n'uyu, oya, mugabo turamurindiriye. Kandi muri twebwe hari abafise amatara ari mu gitoro, hariyo n'abafise amatara ari karazima. Mugabo twese turi hano, nta muntu ashobora kwibwira ngo kubera igitara giwanje ryo bariko rirazima subire kandi ndagihatse. Hari umuntu ashobora gufata umwanya akaba bizi neza ko ibihe vyiwe vyo kubana n'Imana ntavya gifise, umwanya wo gusenga nta wakigira, hama ntiyeforma umutwe wiwe neza yuko ejo itara rizozima, ejo ubuzima buzokwanga. Nagomba nakubwire ngo peu importe satisfaction wowe ufise pour le moment, udaparvenye kuguma uyigaburira, izohera izogabanuka. Kuko twese turafise igihe duhuriramo n'umwami kugira ngo atugerere ikintu yifuza kuduha, yaba igihe cyo gutaha, yaba igihe cyo kwishurwa. Umwe wese arafise igihe ciwiwe. Mu gicugu humvikana ugwamo ngo nguyu umukwe nimusoke mumusanganire. Buno za nkumi zose zirazanzamuka zitunganya amatara yazo, vya bijuju bibwira abanyabwenge biti vya bijuju bibwira aba banyabwenge ngo narababonye muri 40 jours mwarasenze gose, nagomba mungabanyirize ku minsi mwasenze basi ni munsengere nanje. Abo hari ikintu gishasha nabonye muri no myaka gitangaje kinyibukije ikintu. Hari ibintu by'abakozi b'Imana byadutse kera bitari bihari, aho umukozi w'Imana ashobora kuva ngaha agafata urugendo agiye kubonana n'uwundi muntu kugira ngo amurambike ku biganza, amuhe vya bindi vyose wafise, abimutransfere ivyo bita impartation. uyu aje kubisaba we yabikuye ku Mana. Muko muranyumva? Muga uwo wundi nawe ajazanye ikimazi kugira ngo muzobabona bagarutse bakubwira ngo bavuye kubonana abana. Nagomba ndababwire pour l'information, nta kintu na kimwe baza bazanye, ntaco. Kuko nta kintu na kimwe cy'Imana kizimbutse, nta na kimwe. Nimba uyu munsi wiyumva ko ufise intege nke, ntiwibaze ngo hari igitangaza ngo bazo. Hari ibintu iyo twavuze ubutumwa bwo kwihana, bwo kwisubirako, tuvuze ngo mutariki ibiganza, muratariki ibiganza basubiye inyuma bakeneye gutungana n'Imana, mukaza ngaha tukabasengera. Ariko nagomba ndababwira ikintu gikomeye. Ikintu gikomeye nuko ijya ngingo mwafashe muvuye ngaha mugenda mukayishira mu ngiro. Nico kintu gikomeye. Si kujya gusengerwa. Okay, reka ndabihera aho nabitanguriye. Murabona iri jambo ryose mejeje kuvuga. Ibi byose mejeje kuvuga kuri uno mwanya ni imbuto. Size kuvuga abarimyi ni kigori cy'intete. Iri jambo mejeje kuvuga rifata nk'intete y'igiharage. Intete y'igiharage. Iyi ntete nayo itanzwe, Imana yibwiye ngo urafise ivu
wamaze kurima wavuye itwaramwo. Ni ku ijambo ry'Imana rimeze. Aha hose bavuga ijambo ry'Imana niko bimeze. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Ibi byose navuze ntibice byinjira mu buzima bwa kubera uyu mururumbo n'ubwo bawumva mu purumoma. Oya, iyi ni imbuto ufashe. Wewe utegereza kuja mu buzima bw'iwawe urondera ahantu witera, hama ni waza kuyitera uyivomerere. Nimba wateye umuceri urawurinda inyoni, urishirako wajya amasashe bashirako kugira ngo habe bikanganye, kugira ngo ntiyagire ikintu na kimwe kibuza iyi mbuto nateyo yuko niyaza kwivyamwa biribwa n'icari cyose. Rero wewe uca wibwira kuko je ndiko ndavuga ivyamwa, mugabo wowe Imana iguhaye imbuto kugira ngo ivyo vyamufise bibi bize bibe remplacer ni imbuto utoye uno munsi ugatera, hama imbuto wateye ikamera ukayirarira ukayicungera ukabaho ubuzima wiyima. Wabonye bagenzi bawe bagutwara mu bingeso mbi, iyi mbuto y'ijambo ry'Imana iki Imana yambariye, sinkwiye kubana n'abanyangeso muko ugendera n'abangeso miboro n'ingeso nziza, ikintu cyo simariye iyi mbuto nateye. Kera hari ibiti abantu batera abavyeyi bacu bagaca bagakorera agakrotire. Hari ibiti batera bagacagira agakrotire kubera iki ntibakeneye kuva gushika kuri icyo kintu bateye uko nyene. Aho bateye inanasi barazitera hama bakaca bazisasira bagashiramo ivyatsi munsi, kuko hari imbuto bateye batabonye yuko umuntu yamuye icamwa yateye. Rero icamwa niyo ngeso nziza Imana ikugombako. Ariko iyo ngeso nziza rero izova bivanye n'ingene wakiriye imbuto y'ijambo ry'Imana ritanze uno munsi, ingene uri kurarivomera urayirinda, wirinda kwicafuza ivyo Imana ikwankira, uko Imana ikubwira ukora ibintu, ivyo Imana iguhamagara uko ukucungera imbuto. Iki kintu mpejeje kuvuga uno munsi ntikicinjira mu buzima bwawe. Cinjira mu buzima bwawe ni wagiye ikibanza kikinjira, hama ugaca wemera kukibera amaso. Uno munsi ko ndakivuze utacakiriye ukibike muri wewe ukibungabunge, kuwa Mungu uzogaruka wumva iyindi message nk'iyi ugumana ubwo bwoba nyene wumvise uno munsi gushika umunsi wo guhura n'umwami. Kandi Imana irabizi neza yuko itigera gutungura, kuko mu buryo bwose yaba muri ubu buryo cyangwa ubundi iragukominika. Imana iradukominika, wanka wemera iradukominika. Ikintu cyose wabwiye Imana, ikintu cyose wasavye Imana, ikintu cyose Imana yakubwiye, uri kucitegurira gute? Uri kucifatamwo gute? Kuko ikintu cyose kirafise igihe cyacu cyo guhishurwa. Bibiliya tubwira ngo harashizwe itanguriro nta rindi rishobora gushigwaho. Iryo naryo itanguriro ryashizweho ni Yesu Kristo. Kuko mu bisanzwe nimba ari ikintu gikomeye cyane ni fondation y'inzu. Fondation y'inzu irakomeye ku buryo umuntu aca decide ivyo yo kubaka. Ndashimiye Imana yuko Yesu ariwe fondation. Ndashimiye Imana yuko Yesu atari amatafari, Yesu atari charpente, Yesu ndamushima ko ari fondation. Hama twebwe yaduhaye shwa y'ivyo twubakisha. Kikuri tanguriro bari babizi neza yuko à la fin ivyo bubakishije vyose bizocishwa mu muriro. Ngo sinumva ingene hariyo abantu baje kubakisha ibiti, hariyo abantu baje kubakisha ivyatsi, hariyo abantu baje kubakisha ibishakashaka, babizi neza yuko ikintu kizohingura examen ya nyuma izokuraho ivyo bintu ari umuriro. Sinumva rengene umuntu ashobora kubakisha ivyatsi abizi neza ko ikintu kizopima inzu ikomeye ari umuriro. Nico gituma abanyabwenge bubakisha inzahabu, bubakisha ifeza, kubera babizi neza yuko iki naho coca mu muriro nta kintu na kimwe kiba. Ubuzima bw'iwawe uri kubwubakisha iki? Wahisemo kubakisha iki ubuzima bwawe imbere y'Imana? Amen. 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 Muri ibi vyizi nkumi 10
izi nkumi 10 umunsi babatoranya nta kijuju carimwo. Umuntu wese yacitse ikijuju bivanye n'inyifato yiwe. Umuntu yabaye w'ikijuju bamukrashije kubu inkumi y'ikijuju bivanye n'ingene haye agaciro ikimana yamubwiye. Bacitse ibijuju wa munsi wo gusanganira umwami niho baciye bakonkuriza bavuga ati mwebwe muri bigugu kwe. Kubera iki? Ntimuzi gushira mu ngiro ikintu Imana yababwiye. Amen. Amen.